Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika. Ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Muramutse inshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kwa kabiri itariki 28 y'ukwezi kwa mbere mwaka 2020, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch rivuga ko ikigo ca Gikondo mu Rwanda kijanwamwo abana batagira aho baba ihonyanga agateka k'abo bana. Cyane urya kunywa amazi ugakubitwa, ukajya kurya ugakubitwa, kuri tuwarete ugakubitwa ahantu hose. Mu kugera kwa Kabuga nagiye kugera mu gihodi cy'inzererezi nkubiswe n'abantu nk'icumi. Naragiye abasekirite baba bahari barankubita. Uyu ni umwe mu bana bahoze baba mw'ibarabara. Inkuru kimwe n'inkuru yerekeye ibisigarira by'abantu bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 mu Burundi, inkuru y'urupfu rw'umurundi yabamwe kampi impunzi mu gihugu ca Tanzania, hamwe n'inkuru yerekeye urubanza muri Sena ya Amerika rwerekeye ibirego Perezida Trump yagirizwa. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Muramutse neza Aloise. Muramutse Frederic. Turahera muri izo mburano nyene. Sena ya Leta z'Ubumwe za Amerika ku munsi wa gatanu w'indwi izokwemeza canke ihakane nimba yotuma ko ivyabona mu mburano ku vyaha vyagirizwa Perezida Donald Trump. Ariko hasigaye kumenya nimba hari abarepublikane bakwiye baziyunga n'abademokrate mu gusaba ko ivyo vyabona bitumwa ko muri urwo rubanza. Umusenateri yatowe ku gatwe kiwe muri leta ya Maine, Agnes King, yashikirije ko abasenateri b'abarepublikane 10 canke barenga bashobora kuzotora bemeza itumwa ko ry'ivyabona hamwe n'inzandiko z'ivyabaye. Ibi ni mu gihe ikimenyeshamakuru The New York Times candikira aha muri Amerika catangaje ku munsi w'Imana ko John Bolton yahoze ari umujenama muri presidansi ya Amerika yanditse ko Trump ubwiwe yamwibwiriye ko yahagaritse imiliyoni 391 z'imfashanyo ya gisirikare yari igenewe Ukraine gushika ico gihugu gitangaje ko gitanguje amatohoza kuri Joe Biden. Joe Biden yigeze kuba icegera ca Perezida Obama, n'umudemokrate bashobora kuzohiganwa mu matora yo muri uyu mwaka. John Bolton yashikirije ko mu gihe yotumwa ko gushikiriza ivyazi kuri iyi dosiye yiteguye kwitaba Sena ya Leta z'Ubumwe za Amerika. Leta z'Ubumwe za Amerika izoguma ku ngingo yayo yo kugabanya abasirikare ku mugabane wa Afrika, naho ibindi bihugu bivuga ko Amerika ikuyemwo akarenge bizogorana kurwanya iterabwoba. Umushikiranganje w'Ubufaransa ajejwe kwivuna abansi Florence Parly yasavye ejo ku munsi wa mbere Amerika kubandanya gufasha kurwanya iterabwoba mu mubonano yagiranye n'abategetsi bo mu gisirikare ca Amerika i Washington. Umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Amerika Mark Esper yashikirije ko Amerika ifise ibindi vyihutirwa vyo gukora mu bundi burere bw'isi. Abategetsi ba Amerika bashikirije ko bifuza kugabanya abasirikare bashika ku 6,000 bari ku mugabane wa Afrika. Washington, ijwi ry'Amerika. Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump yaremereye Ubushinwa imfashanyo iyo ari yo yose ikenewe yo kurwanya umugera wa corona umaze guhitana abantu 81 mu gisagara ca Wuhan, aho uwo mugera watanguriye. Ni mu gihe umushikiranganje wa mbere w'Ubushinwa Li Keqiang yagendeye ico gisagara ejo ku munsi wa mbere kubonana n'abajejwe amagara y'abantu no kurondera inyishu kuri uwo mugera. Umuyobozi w'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS Dr. Tedros Ghebreyesus nawe yashitse i Beijing ku murwa mukuru w'Ubushinwa ejo ku munsi wa mbere, ahagiye kubonana n'abategetsi b'ico gihugu kuganira kuri uwo mugera. Ibiharuro vya nyuma bimaze gushikirizwa n'abajejwe amagara y'abantu mu Bushinwa bivuga ko abantu barenga 2,700 bamaze kwandura uwo mugera corona. Muri Afrika abasirikare 6 ba Chad barishwe, abandi 10 barakomereka baguye mu mutego batezwe na Boko Haram mu karere k'ikiyaga Chad ejo ku munsi wa mbere.
umukuru w'ibiro bikuru vy'intwaramiheto w'igihugu ca Chad Tahel Erda yashikirije ko abo basirikare bishwe bari mu bikorwa vyo gukizura akarere. Mu mezi aheze ibitero vy'intagondwa z'abayisilamu vyariyongereye muri ako karere k'ikiyaga Chad gasangiwe na Cameroon, Niger hamwe n'igihugu ca Nigeria. Washington, ijwi ry'Amerika. Amareta y'abanyaburaya ntavuga rumwe ku bihano vyofatirwa perezida wa Venezuela Nicolas Maduro na leta yiwe mu gihe umukuru w'inama nshingamateka Juan Guaido yitangaje ko ariwe perezida ari mu rugendo i Buraya gusaba gushigikirwa n'ivyo bihugu. Bubaye ubwa mbere Guaido agendera akarere ka Buraya mu gihe ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Buraya vyemeza ko Guaido ari perezida w'imfatakibanza kandi bakemeza ko Maduro ahonyanga agateka ka muntu banse gukurikiza ibihano perezida Donald Trump yafatiye ico gihugu. Amerika hamwe n'ibindi bihugu vyo ku mugabane wa Amerika bishigikiye Guaido byarananiwe kugondoza igisirikare ca Venezuela gushika ubu kikiyoboka Maduro. Naho mu gihugu ca Mali abasirikare bashika 200 barishwe mu gitero cakozwe ku munsi w'Imana mu ikambi y'igisirikare nk'uko amakuru yatangajwe na leta y'ico gihugu abivuga. Gushika ubu abakoze ico gitero ntibaramenyekana. Itangazo ryasohowe na leta ya Mali ivuga ko abakora ibitero vy'iterabwoba binjiye muri iyo kambi iri hafi y'igisagara ca Sokolo baca bica abasirikare bongera basambura n'ibitari bike. Imirwi ya Kisilamu ikorana n'umugwi w'iterabwoba Al-Qaeda yama yakoze ibitero mu ntara zo hagati no mu burengero bw'ico gihugu ca Mali. Urakoze Aloyiza ku makuru uheje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika risaminanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, inkuru zo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Umurwi severe ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ejo ku munsi wa mbere waratanguye ibikorwa vyo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu rwimo rwo mu 1972 ku mutumba Bukirasazi wa komine Shombo aho ni mu ntara ya Karuzi. Inkuru ijwi ry'Amerika ryaronse rifashijwemo n'abakunzi baryo mu Burundi, tuyishikirizwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda. Mwijambo ryo gutanguza ivyo bikorwa vyitabiriwe n'abashinga amateka, abakenguza amateka b'u Burundi hamwe n'abanyagihugu bo mu ntara za Gitega na Karusi, urongoye mu ko ibinogo vyatawemwo abantu tumaze kumenya kuza kubereka bijyamyemwo abarundi n'abarundikazi batandukanye bo mu miryango itandukanye bo mu bwoko butandukanye bishwe mu 1972. Ese Imana yodufasha amosozi yo ku mutima no ku mubiri abarundi benshi bagendana haciye imyaka irenga 40. Ibinogo bigera kuri 14 biri ku mutumba Bukirasazi hafi y'uruzi Ruvubu biharugwamwo abarundi bagera ku 7,000 nk'uko amatohoza yakozwe na Severa bivuga. Petero Karavenda yicariye arongoye umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi, akavuga ko naho ico kibanza kiri mu ntara ya Rusi abagihambwemwo mu kivunga baza bavuye mu ntara ya Gitega. Abatwumva bamenye ko abiciwe ngaha bagatabwa mu binogo benshi baza baturuka mu ibohero rikuru rya Gitega. Muri abo baza baturuka mu ibohero rikuru rya Gitega hari abaza bapfuye, hari abaza bakomeretse. Mu byo tugeze ko gutohoza turazi ko hari n'abatawe mu binogo bagihema. Ibyo tubibwirwa n'abakiriho babibonye, tukarisoma mu bitabo, tukarikura ku bantu bakiriho. Bamwe banyonga za mashini zifurira abatawe mu binogo. Ico gikorwa cyo gutohoza kubiciwe ku mutumba Bukirasazi ni icibanze nk'uko bisigurwa na Ndayicariye, akavuga ko umugwa arongoye uriko wisunga igitabo canditswe na Eklezia Katolika gitomora bahambwa ikivunga kuri uwo mutumba. Ngira mvuge nti ikigo tuje gukora igikorwa ca mbere icyo kwita mu Gifaransa
faze ya mbere tukaronka uburyo tuzobandanya ko tuzosaba leta kuko ngaha ku Ruvubu muri komine Shombo ya Karusi kuri uyu mutumba Bukirasazi ntihari abantu 1000 gusa kimwe, ntihari abantu 2000 gusa, ntihari abantu 3000 gusa, ntihari abantu 4000 gusa. Mu bitaro dufise tugeze nivyo tuje gutohoza ku bantu baba 7,000 bajyamye mu binogo biri ngaha. Ico gitigiri c'7,000 kiri mu gitabo cyasohowe na Eklezia Katolika, igitabo abazokirondera bagisome cyitwa ubuzima bwa Patiri Michel Kayoya. Ku rupapuro rwa 25 niho batubwira abantu 7,000 bashobora kuba barenga bavimugera na hamwe na Dondagura. Itanguzwa ry'ico gikorwa c'umugwi Severe cari citabwe na baburamatari b'intara za Karusi na Gitega, co kimwe n'userukira igihugu ca Nigeria mu Burundi na bamwe mu baserukira Burundi mu bindi bihugu. Abo bose bipfuriza umugwi Severe gushikana Burundi kukuri ku vyabaye mu Burundi muri kahise ataho uhengamiye. Igikorwa nk'ico umugwi Severe uheruka kukirangurira muri komine Kamenge iri mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura, aho hatowe ibisigarira vy'abantu barenga 200 bahuye n'ugwimo mu mwaka w'1994 nk'uko vyatangajwe n'uwo mugwi ico gikorwa kirangiye. Banywanyi b'ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 2 ubusa 1 ubusa 6 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 2 5 4 2 ubusa 5 2 9 3 2 9 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 9 5 1 8 5. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka na muntu Human Rights Watch risaba leta y'u Rwanda gufunga ikigo ca Gikondo kijanwamwo abana batagira aho baba. Iyo raporo ivuga ko muri ico kigo agateka k'abo bana gahonyangwa. Idonido inkuru Eric Bagirusa. Igihe cyose tuzaba tukiba ku mihanda bazadukubita. Ayo si amagambo y'umunyamakuru ahubwo namwe mu magambo agaragara kuri paji ya 44 y'icyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika wakoze ku kigo cy'inzererezi cya Gikondo hazwi nko kwa Kabuga mu mujyi wa Kigali. Ni amagambo Human Rights Watch ivuga ko yabwiwe n'umwe mu bana bafatiwe i Kigali mu buzererezi bakajyanwa i Gikondo. Ni icyegeranyo Human Rights Watch yahaye umutwe ugira uti mu Rwanda ifungwa ry'abana ritubahirije amategeko. Iki cyegeranyo kigiye ahabona muri uku kwezi kwa 2020 kiranenga bikomeye imibereho y'abana b'inzererezi bafatwa bakajyanwa mu kigo cya Gikondo kuko ngo aho kubagorora bakorerwa ibikorwa bihabanye n'ibya kimuntu. Iki cyegeranyo cya Human Rights Watch kiributsa ko kije gikurikira ibindi byegeranyo nk'icyo mu 2006, 2015 ndetse n'icyo mu 2016 giheruka ku bigo by'inzererezi birimo Gikondo. Muri ibyo bigo havugwamo ikibazo Human Rights Watch yita ko kiri rusange cyo gukubitwa kuba bigezemo. Uyu muryango uvuga ko guhera mu 2017 mu Rwanda hashyizweho gahunda zo kurandura ubuzererezi byubahirije amategeko, nyamara ngo siko bimeze kuko ngo ibikorwa byo gufunga binyuranije n'amategeko bikomeje ndetse no guhohotera abatabwa muri yombi barimo n'abana. Uyu muryango uvuga ko wavuganye n'abana 30 bari hagati y'imyaka 11 na 17 bafashwe bakajyanwa mu kigo cya Gikondo hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa 10 mu mwaka ushize 2019. Uretse aho kinagaruka ku bagenda bagaragaraho imyitwarire mibi, indaya, abanywi b'ibiyobyabwenge, abasabirizi, abazunguzayi bagiye bafatwa bakamara Gikondo amezi agera muri 2 kandi bakahava nta gisobanuro gishingiye ku mategeko. Ikavuga ko yasanzwe kuguhohotera abana ko aratangiye ubwo igipolisi n'abandi bashinzwe umutekano barimo abo ku rwego rw'akarere bazwi nka daso bafataga abana bo ku mihanda. Ivuga ko hari abana bayibwiye ko bakubitiwe Gikondo nyuma yo kugezwayo. Bamwe kandi ngo bakihagera bamenyeshwaga ibyo baregwa, hakanabaho n'abatarabashije kwemererwa
bemererwa kubona babunganira cyangwa se abandi bantu bo mu miryango yabo. Mu bana 30 babajije, abakoze icyegeranyo bemeza ko 28 babemereye ko bakubitiwe Gikondo. Human Rights Watch kandi kavuga ko aho Gikondo baba mu byumba babyigana batisanzuye. Abo bana ngo bavuga ko uburingiti biyorosa na matera baryamamo ziba zirimo ibiheri. Abandi bakavuga ko bemererwa koga rimwe mu cyumweru ndetse bikanabagora kujya mu bwiherero no kubona serivisi z'ubuvuzi. Human Rights Watch gasa n'iyibutsa u Rwanda ko kuva mu 1991 nk'igihugu cyashyize imikono ku masezerano y'umuryango w'abibumbye arengera uburenganzira bw'umwana yakagombye kubahirizwa. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko n'abavanwa Gikondo bakoherezwa mu bindi bigo by'igororamuco bavayo bakongera kwisanga mu buzima bwo mu mihanda kubera ko nta bushobozi baba bagenewe bwabafasha mu miryango yabo, yegwe batanitaye kuko ngo baba babwiwe ko nibongera bazatabwa muri yombi. 17 mu bana babajijwe ngo bemereye Human Rights Watch ko basubiye mu buzererezi. Ikavuga ko ibikorerwa abana bajyanwa Gikondo bihabanye n'amasezerano nyafurika arengera uburenganzira bw'umwana. Yibutsa ko mu kwa 2019 Komisiyo y'Igihugu y'u Rwanda irengera uburenganzira bwa muntu yasuye Gikondo ikagaragaza ikibazo gihoraho cy'abana bo mu mihanda, ariko ngo uwategekaga Gikondo yavuze ko iki kibazo kitabonerwa umuti n'ibigo by'inzererezi. Ku bwa Human Rights Watch, leta y'u Rwanda yagombye guhita ifunga ikigo cya Gikondo ikanahagarika ibikorwa bya hato na hato byo gufata abantu bakajyanwa mu nzererezi. Human Rights Watch kandi gasanga abategetsi b'u Rwanda bagombye guhita barekura bari Gikondo bose kandi hagatangizwa iperereza ryigenga ku buryo wabigizemo uruhare wese yagizwe imbere y'ubutabera. Igasoza isaba akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bw'umwana kubaza leta y'u Rwanda impamvu uburenganzira bw'umwana mu gihe ngo bwagombye kuba bwitabwaho by'agaciro ndetse no mu cyubahiro. Nyuma yo gusoma iki cyegeranyo twashatse leta y'u Rwanda ngo twumve iki kivugaho. Ku murongo wa telefoni ijwi ry'Amerika yahamagaye Bwana Johnson Businge, minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta, maze ntiyitaba telefone ye ngendanwa. Ubutumwa bugufi twamwoherereje, haba ku butumwa bugufi busanzwe haba no kubwo twanyujije ku rubuga rwa WhatsApp, bitugaragarira ko yabusomye nyuma y'iminota 5 bumugezeho maze akaryumaho. Ijwi ry'Amerika kandi ntiyabashije kuvugana n'abakoze icyegeranyo muri Human Rights Watch. Nitwabashije kubona abana bafungiwe Gikondo, ariko twavuganye n'abantu bakuru bahatambutse. Twibanze ku byo Human Rights Watch ivuga bihakorerwa duhereye ku gukubitwa. Gukubitwa byo ni ibintu bega biba bikomeye nabyo cyane, ku buryo ushaka kwiciro zya kuri 20. Ntabwo ari gukabya. Umva cyane, urya kunywa amazi ugakubitwa, ukajya kurya ugakubitwa, kuri tuwarete ugakubitwa, ahantu hose. Mu kugera kwa kabari barankubita na generali nawe arankubita w'igipangu, ngera no mu gihodi nabwo konseye ubukiyoboye nabwo aradukubita. Naho se ku kibazo cy'uburyamo Human Rights Watch itunga agatoki abavuga ko bahanyuze bakivugaho iki? Mu kuryama hariya bagenda babatsindagira, mbese arabarara ku bikuta bitewe n'ibyaha babafatiye. Ubundi uko muje barabatsindagira, mbese ni ukuryamisha urubavu, guhindukira. Ubwo nimba mugiye guhindukira muhera kuwo hakurya iriya agahindukira, n'abandi mukagenda muhindukira kubera ukuntu muba. Bemeza ko batambutse Gikondo bakavuga ko hari utwanagereza. Aheza ni muri gereza, nibe no muri gereza kwa Kabugo harenze gereza, bitewe n'uburyo bemeze rwose. Ijoro y'iribazo urisangamo nk'amajoro nk'icumi. So kugira ngo njyane y'umwaka umwe je wanjyana imyaka 5 mageragere. Mu bihe bitandukanye leta y'u Rwanda yakunze kwamaganira kuri ibyegeranyo by'umuryango wa Human Rights Watch, ivuga ko bigamije guharabika. Ikavuga ko mu bigo by'inzererezi na Gikondo irimo ndetse n'iby'igororamuco bitanga umusaruro, kuko ngo ababitambutsemo bahigira gahunda z'uburere mboneragihugu ndetse na gahunda zo kwiteza imbere. Ikiringiti cyawo umuntu ugorora akugorora mu nda. Human Rights Watch kavuga ko ibyo Kigali ikora isakuma bafatwa nk'abadakenewe mu mujyi ari ukugira ngo ikomeze kugira isura nziza mu ruhando mpuzamahanga. Bagira ubusa, ijwi ry'Amerika i Kigali. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru y'iriyo mvo. Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *1kabiri*2kabiri*441#. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
umuntu umwe yarishwe arashwe mu gitero c'abitwaje ibigwanisho bataramenyekana, abandi 3 barakomereka aho bariko baranyaga umudandaza yakorera mu ikampi ya Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania. Umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika muri Tanzania James Jovina yaragendeye iyo kampi adutegurira inkuru. Ico gitero cabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa Mungu itariki 26 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2020, aho abagizi ba nabi bataramenyekana bateye mu izoni y'icenda n'izoni y'umunani mu nkambi ya Nyarugusu. Uwishwe n'umwana w'umwigeme afise imyaka 16 aho yari karagerageza kwitabara. Yari umwana w'uwo mudandaza. Abagizi ba nabi bariko barahiga ko amafaranga, abandi 3 bakomerekeje harimwo uwo mudandaza baciye batwarwa mu bitaro aho nyene mu nkambi. Abo basuma batwaye amafaranga, amatelefone hamwe n'ibindi bintu bitaramenyekana gitigiri cyavyo. Ico gitero kibaye nyuma y'amezi 3 yari haciye atabugizi bwa nabi bujanye n'ubusuma bwari herutse kwibonekeza mu nkambi ya Nyarugusu. Umwe mu babanyi b'uwo muntu yatewe avuga yuko ico gitero cyabaye amasaha 4 n'igice yo mwijoro. Baraje barasitura ku rugo, barinjira baramufata, umuhungu wiwe ngo acava mu nzu ngo amoreke itoroshi kandi avuze induru, baca baramurasa muvuna amaguru, baca baragenda no kuyundi batoye amatelefone asanzwe akoresha akazi, amatelefone ngo ashika 4 n'amahera numvise ko tagitigira umuntu azi kiretse wenyene wibwe. Kindi naco baca bumva induru hakurya kwibara mu kindi zone, baca badugayo, baca bisunga aho hantu ivugiye, batora serugo barakubita umukobwa waho yiruka mu cyumba, baca bamurasiriyo yugaye muga yapfiriye aho. Harimwe bakomeretse, hari abapfu ngo yapfuye. Bumva ibintu bimeze nk'uko bivugwa yuko igipolisi cyasice haciye amasaha make abo bakozi ba nabi bamaze kuhava. Ico bakoze ni ugutora birombara bivamwo amasoro no gutwara inkomere mu isibitari gusa. Abapolisi baje cyakanya tubona ko bakurikiranye, nta bakurikiranye abantu. Icyo bikoze gusaba abapolisi baje baratwara zo bitango ni birombora bije biduwe by'amasoro bamwe mu masoro bitora barabitwara. Ndetse no mu gitondo bahazindutse azinduka gutwara polisi mu ikambi ya Nyarugusu, hazinduka guhagarika ikambi nuko kuvuga mu kuba amakazi sanatwe iyi kambi bose bahashyitse. Hari abasunguzungu babonye basanzwe barongoye ikambi ku rwego rw'impunzi bahashyitse. Ni ibintu biguma byisubiza nta nyinshi tubona ingorane rero. Umurongozi mukuru w'igipolisi mu gihugu ca Tanzania Simon Siro mu ntango z'ukwezi kwa 10 mwaka uheze 2019 yarakoze inama muri iyo nkambi nyene ya Nyarugusu, aho yariko atanga ubutumwa ku mpunzi ziharurwa mu majana zitabiriye iyo nama kubijanye n'ibitero by'abagizi ba nabi yama byabaye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutende no mu baturanyi bazo. Yongera amenyesha ko hazokorwa isakwa rinini ry'abagizi ba nabi, ariko iyo ngingo ntirashirwa mu ngiro gushika n'uno munsi. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu isaba leta y'igihugu ca Tanzania gucungera umutekano bikwiye, kubera ico zahunze ari umutekano muke. Iyo zahungiye naho zigasanga naho nyene ari kwa kundi. Abantu ngaha turi n'ubwoba cyane burenze hanini. Rero nk'ubu dufatiye nk'ivyo bintu vyaraye bibaye, umuntu agasangwa mu nzu akicwa karaswa ku bintu by'impamvu zitandukanye, natwe vyaciye bidutera ubwoba nka bamwe. Izo ngorane zamushikiye bamwe ziramaze kudushikira. Rero ivyo bintu biraduteye ubwoba cyane. Nico gituma dusaba amashirahamwe n'abaturongoye n'abadukurira bagira ico badufashije nk'abantu babona ko koko dufise ingorane, kuko abantu ngaha benshi twahunze ku ngorane zitandukanye. Leta ya Tanzania irabona ko umutekano udakwiye. Ugiye kuraba nko mu ikambi yacu hari igituwo kimwe, no kuvuga ikirindiro kimwe cy'igipolisi, no kuri ico kirindiro ntigikwiye. Kosaba yuko bongereza abajejwe umutekano. Umutekano navuga ngo turarira tanko dufise kandi abarengana bafise ibikoresho bishira umuriro. Leta y'igihugu ca Tanzania yaruguye amasoko makuru n'ayandi yose mato mato n'abadandaza bose bakorera mu nkambi z'abarundi arizo Nduta, Nyarugusu na Mutendeli ku mpamvu z'umutekano muke w'amabibonekeje. Naho biruko harimwo bake babandanya n'urudandazwa mu mpisho. Benshi muri bo bakorera mu mazu yabo mu mazoni batuyemwo. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu ca Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika. Iwanyu mu ntara.
iwanyu mu ntara. Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara. Nakaryo ijwi ry'Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara n'icyanyu. Tuyagire mwisanzuye ku ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Urubanza rwa perezida Donald Trump muri Sena y'Amerika ejo ku munsi wa mbere wari umunsi wa kabiri w'abanyamategeko bamuburanira bavuga ko ari umwere. Inkuru twateguriwe na Thomas Kamirinde. Abadepite barindwi batumwe n'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress gushinja perezida Trump muri Sena bashoje ibisobanuro byabo ku wa gatanu. Bukeye ababuranira perezida Trump nibo bari batahiwe. Umwe mu bakuriye itsinda ryabo, Pat Cipollone, usanzwe ayobora abajyanama mu by'amategeko muri Presidence White House, yafashe ijambo amasaha abiri avuga ko nta cyaha perezida Trump yakoze. Avuga kandi ko nta kimenyetso na kimwe gifatika abamushinja berekanye cyakwemeza ko koko hari icyaha yaba yarakoze. Yasobanuriye Sena ko bazayereka neza rwose bidasubirwaho ko perezida Trump ari umwere. Ababuranira perezida Trump bafite iminsi 3 yo gusobanura uburyo bazamushinjura. Nyuma yabo abasenateri bazaba bafite amasaha 16 yo kubaza ibibazo impande zombi ziburana, ni ukuvuga uruhande rw'abadepite bashinja perezida Trump n'ababuranira perezida Trump. Nibasoza ibyo bibazo bashobora gukora itora ryo kwemeza niba Sena izahamagaza abatangabuhamya bashya. Abademokrate bashinja perezida Trump barimo barotsa igitutu bagenzi babo bo mu ishyaka ry'abarepublikani kugira ngo bemere abatangabuhamya bashya n'ibimenyetso bishya. Umwe mu bo abademokrate bifuza ko ajya gutanga ubuhamya muri Sena ni John Bolton, wabaye umujyanama wa perezida Trump mu by'umutekano kuva mu kwezi kwa 4 2018 kugera mu kwezi kwa 9 2019. Bolton nawe ubwe yavuze ko yakwitaba Sena iramutse imutegetse kujya kuyiha ubuhamya. Ejo ikinyamakuru The New York Times cyatangaje ko John Bolton ari hafi gusohora igitabo cyemeza ko azi neza ko perezida Trump yahagaritse imfashanyo ya gisirikare yari igenewe Ukraine kugira ngo iki gihugu Ukraine kibanze kimukorere anketi kuri Joe Biden wigeze kuba vice president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki ni kimwe abademokrate barega perezida Trump ko ari ugukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite za politiki. Kuri bo perezida Trump ashaka muri aya maperereza yo muri Ukraine amakuru mabi yo guharabika Joe Biden kuko ari we umwe na kumwe muri uyu mwaka. John Bolton ni umwe mu bakozi bakuru ba leta. Abademokrate bavuga ko perezida Trump yabujije gutanga ubuhamya mu maperereza y'umutwe w'abadepite yabyaye ikirego cyabo muri Sena. None nyuma y'inkuru ya New York Times baravuga bati impamvu irasobanutse neza, ni ukubera ko afite amakuru nyayo koko yakwerekana ko perezida Trump ari umunyabyaha. Bongeye gusaba ko Bolton ajya gutanga ubuhamya muri Sena. Perezida Trump we yatangaje kuri Twitter ko ibyanditswe na New York Times ari ibinyoma. Ati Bolton arimo aragerageza kwamamaza igitabo cye gusa kugira ngo yigurishirize. Inshuti mwese mukundira radio ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu ngiga bw'ivyuma hamwe na Fasile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkundikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza. Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington. Muteze amatwi radio ijwi ry'Amerika ivugira